Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabaramukije kandi ndanezerewe ko Imana impaye akaryo ko guhagarara imbere yanyu kugira dusangire ivyera vyayo ijambo ry'Imana. Kubw'umwanya nagomba ndababwire umutwe w'ijambo tugiye kwiga. Ijambo rivuga ngo garuka mu kibanza cawe. Reviens à ton poste. Garuka mu kibanza cawe. Reviens à ton poste. Garuka mu kibanza cawe. Ndibuka mu bihe vyacu vya mbere vy'agakiza hari chorus nashaka mumfashe iyo chorus twarayiririmba cane ariko kandi numvise ifise agaciro none munsi bijanye n'iri jambo. Chorus yavuga ngo genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi ubongere bambarize. Ninde yagize iki? Numva muyizi. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze ninde yabahaye ikonje. Okay, murakoze. Undabire mugenzi wawe umubaze nimba ari mwikonje. Niba uri mwikonje, iyi ndirimbo ni yawe. Hari abantu banezerwa no kuja mwikonje ariko mugakiza turimwo nta konje. Haleluya. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze nde. Subiramo. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze nde. Amagarira abaririmbyi, amagarira abasenzi, bongere ubabaze ninde yabahaye ikonje. Amagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze ninde. Raba uyu bafu wa genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze ninde yaguhaye ikonje. Ninde yaguhaye ikonje? Garuka, garuka. Wewe wa musenzi, na wewe muvuga butumwa, ninde yakubariye ko ugiye mwikonje? Genda bampamagarire ku murimo. Amen, 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 amen. Hey, genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze ninde yaguhaye ikonje. Abasenzi bamwikonje, abavuga butumwa bamwikonje. Genda bampamagarire bagaruke ku murimo kandi bongere ubabaze ninde yabahaye ikonje. Amen, 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 kandi bongere ubabaze ninde yabahaye ikonje. Kera dufise pendo twaca tugira ngo haleluya, 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 Amena. haleluya. Reviens à ton poste. Garuka mu kibanza cawe. Garuka mu kibanza cawe. Imana ikuremye igufitiye umugambi mwiza, ariko ni Imana izi guplasa umwe wese mu kibanza ciwe. Ikibazo kihari nuko harabata ikibanza cabo, harabata poste yabo. Uno musi mwijoro naraye ndabaza umukuru mu gisirikare, ndamubaza nti uramfasha kuko nje nza kwigisha, hari ibintu ushaka kumenya. Mbega iyo umusirikaye ataye ikirindiro ahanwa gute? Mushaka ndabasomere ngivyo yambwiye. Avuze ati igihe yataye ikirindiro baraharura iminsi 8. Mugabo iyo ari mu gihe c'intambara baharura iminsi 3. Batamubonye
acaja mu bihano. Iyo arengeje iminsi, iyo ari munsi y'iminsi 8 bamwita ngo n'umusoldat manquant, yabuze. Ariko iyo arengeje iminsi 8 akinjira mu minsi 9 bamwita deserteur. Aba yagize desertion, yatorotse, yataye ikirindiro. Ico gihe rero aca yinjira mu butungane. Hari ibihano bihanwa na 15 jours de cachot n'ibindi byose bivana n'amapetu urimwo. Mbariza mugenzi atajya uri mu ipeti rihe? Nabyo nzi. Turabe ibihano uzohava uhabwa. Ariko iyo urengeje utavuze n'iyo uri uhabwa ibihano bikomeye. Sinovyinjiramo cyane kuko nabyize ko gose sanga by'ukuri Yesu yatuhamagaye kuba abasirikare biwe nuko abadushize mu kibanza kanaka ya un poste, hari ikibanza, hari kirindiro Imana igushirako. Rero tugomba turabe kino gisomwa aho umwanditsi cyangwa umuhanuzi Yeremiya tuza kubona Imana nayo imubwira ngo garuka kuri poste yawe, garuka mu kibanza cyawe. Urumva ko atari twebwe duhora dutakaza ikibanza, n'umuhanuzi Yeremiya yagize iki? Yaragitakaje. Reka badusomere, ariko ndashaka kubanza kubabwira uyu muhanuzi Yeremiya uwo ari we. Yeremiya yari yahamagawe n'Imana. Imana iri kuramubwira mu gice ca mbere, Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 10. Bahatweretse Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5 gushika ku 10. Wumvirize ingene havuga ngo ritinda kuburira, riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Imana yari yaramenye Yeremiya akiri urusoro mu nda ya nyina, ariko kandi yari yaramaze no kumuhamagarira kuba umuvugishwa w'amahanga. Maze ndavuga nti yo erega mwamuhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Yeremiya yahamagawe akiri umwana muto, bavuga ko yari mu myaka 16. Yari umwana muto. Mana sinzi kuvuga. Ariko uhoraho arambarira ati ntacu uvuga ngo ndacari muto. Ntacu uvuga ngo ndacari muto, kuko nzogutuma ko wese ari uzojako. Naho nzogutuma kuri babandi bakomakomeye ni uzojako. Kandi ico nzokubarira cyose akaba ari ukwiye kuvuga. Nico uzovuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo. Ntugire ubwoba ku bwabo. Kuko nzoba ndi kumwe nawe. Nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nije uhoraho mbivuze. Nije uhoraho mbivuze. 9. Maze uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira atenshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Ewe mwana wibaza kuri muto, nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami. Ugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami. Bwo kurandura no gusangangura. Kurandura no gusangangura. Guhonya no gukomvomvora. Guhomvomvora no guhombya. Bono kubaka no guteragira. Kubaka no guteragira. Haleluya. Yeremiya yari yarahamagawe. Yahamagawe kera. Imana yamumenye kera. Kandi si Yeremiya gusa, na wewe na jewe. Imana ntitwaje turi giturumbuka ngo mukaraje. Oya. Ariko Imana yatwiyumviriye kera. Ihitamo yuko tubaho kijya gihe duciye aho twaciye, ariko kandi benshi ibyo batazi nuko twaje dufise umuhamagaro Imana yaduhamagariyemo. Yeremiya Imana iramubwira neza ati uzo umuvugishwa w'amahanga. Niryo hamagago ndaguhaye. Uzoja ku mahanga, uzoshikira abami n'abahambaye, uzobabwira ivyo nakubwiye. Yeremiya yari yarahamagawe. Iyo uhamagawe kuba umuhanuzi w'amahanga, Bibiliya yasigura neza yuko waba uri imbere y'Imana. Nico gituma umuhanuzi yavuga ngo ndabivuze ngo imbere y'Imana mpagaze imbere. En qui je me tiens devant sa face. Nukuvuga ngo mpagaze imbere yayo. Umuhanuzi yama ari imbere y'Imana, yumva icyo Imana igomba kubwira ubwoko bwayo. Ikibanza ciwe Yeremiya cari ikibanza cyo guhagarara imbere y'Imana ngo yumve ivyo Imana ibwira amahanga. Yeremiya yari yarahamagawe. Yeremiya nta gukekeranya ko yarahamagawe. Yari yahamagawe mu kibanza kirindiro ciwe cari imbere y'Imana kugira ngo ashikirize ubwoko bw'Imana icyo Imana ivuga.
rero reka turabe igisomwa uno munsi dusoma twumvirize ibyabaye kuri uyu Yeremiya. Duhere ku gice cya 15 duhere ku murongo wa 18 badusomere 18 gusa wumve. Niki gituma uburibwe bwanje bwamaho n'igisebe canje kikaba kitavurika kikanka gukira. Mbega wombera nk'uruzi ruhendana nk'amazi akamye. Ikibazo ngaha tubona wa muntu yahamagagwa akiri muto ageza ahantu igice ca mbere je nacise Yeremiya ari muri confusion. Girira mugenzi atari muri confusion. Utazi ico confusion uti ari mu kuzazanirwa. Yeremiya ariko arazazanirwa. Umviriza ivyo ariko aravuga. Niki gituma uburibwe bwanje butabaho bwamaho n'igisebe canje ntigikire. Abananya avuga gute? Ku murongo wa 18 nyene subiriramwo. Niki gituma uburibwe bwanje bwamaho n'igisebe canje kikaba kitavurika kikanka gukira. Mbega wombera nk'uruzi ruhendana nk'amazi akamye. Yeremiya ari mu bihe, ari mu bibazo byinshi. Reka ndabayereke ibibazo Yeremiya yararimo. Munyemerere dusubire inyuma kuri 12 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Mwumve ahavuye confusion no kuzazanirwa kwa Yeremiya bimutuma avuga no majambo. Umviriza ingene yavuze. Uhoraho. Iyo nkuburanije uboneka kugororotse. Warampamagaye mugabo hari ivyo ndiko ndabona byanzazaniye. Ewe Uhoraho iyo nkuburanije uboneka nk'ugororotse. Yamara naho nyene nogombye ko dusiguzanya. Mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo niki? Mwumvise ibibazo vya mbere. Wumvise ibibazo afise? Gasubiramo akanwa. Mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo niki? Wampamagaye kubaburira ko bagiye guhona mugabo mbona abanyakibi bagira iki? Mwumva gute? Wambwiye ko bagiye guhona. Yeremiya bamwita umuhanuzi arira, crying prophet, arira. Yarize kuva abantu bakivuka barinda basaza ariko ararira mu ibarabara semerera. Nukuvuga ngo abantu barageze igihe bavuga bati uyo ni wabo, abana bakabaza tujya n'indega mama uyo ni wa musazi. Kuko ivyo yavuga yaburira abisirayeli yuko hagiye kuza icago kandi nibatihana bazobona ingorane. Mugabo hagera igihe abona ivyo yariko aravuga kandi Imana yamuvugishijemwo nibiriko birashika. Umviriza ikibazo yari afise. Mana, mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza? Mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo niki? Ndafise ikibazo. Narinzi yuko abanyakibi baca bagubwa nabi. Niki? Abasubira. Niki gituma abaryarukanye bose bidibamira ngaho? Niki gituma abantu bidibamira kamererwa neza? Warabadaditse mbere bashinga imizi. Warabaremye urabashiraho bashinga n'imizi. Barakura. Barakura. Mbere no kwama barama. Ora hafi mu kanwa kabo. Ariko kaba kure y'imishaha yabo. Imitima yabo iri kure ariko bama mu kanwa bavuga wewe. Ariko wewe Uhoraho uranzi. Urambona. Ugerageza umutima wanje. Uraba uko kumereye. Ubakwegere kubagwa nk'intama. Ushaka ku murongo wa 3. Ubategurira umunsi wo kubagirwako. Mwumvise isengesho ry'umuntu yazazaniwe? Ahejeje avuga gute? Ariko wewe Uhoraho uranzi. Urambona. Ugerageza umutima wanje ngo urabe uko kumereye. Abona abanyakibi ariko bagubwa neza, yaraba nawe akabona nta kigenda. Ubakwegere kubagwa nk'intama. Umve isengesho ry'umuntu yarushe, umuntu yabaye mu izazanirwa, kuzazanirwa muri confusion ngo bagire iki? Kansubiriremo ngo bagire iki? Ubakwegere kubagwa nk'intama. Ubakwegere ubabage nk'intama. Ubategurira umunsi wo kubagirwako. Turatwenze mugabo hari amasengesho duratugira avuye mu mubabaro w'ivyo turiko turabona tudatahura. Kwereka Imana ibi, kwereka ibi, kwereka inabiriya. Umviriza igice cya 15 umurongo w'10. Uyu mugabo yari yarahamagawe, mugabo hageze igihe arazazanirwa.
erega mama mbonye ibara, erega mama mbonye ibara, uko wamvyaye ndi umutezi w'intambara, ndi umutezi w'amahane mw'isi yose, ntawe naguraniye kuzohabwa y'inyungu, kandi ntabanguranye ngo nze mbahe ay'inyungu, ariko umuntu wese muri bo aramvuma. Umviriza, Yeremiya ari mu kibazo. Mana niwe wampamagaye, ndiko nkora igikorwa cawe, ariko raba umuntu wese agize iki? Aramvuma. Kubera iki ga Mana ibi mbona atavyo nari niteze? Ari muri confusion. Ibi bihe ni bihe abantu benshi bacamo, ukumva umenga Imana iri kure, canke amasezerano yayo ari kure. Ukumva umenga Imana ivyo yavuze ni inyandiko mugabo ntibibaho. Kubera iki ga Mana bamwe barasenga bavuga ngo kubera iki ga Mana wemera konca muri no mubabaro? Kubera iki ga Mana nagucumiye ku iki ga Mana? Kubera iki wampaye kuvyara umwana canke abana nkaba? Kubera iki ga Mana maze igihe narashomereye ntaronka akazi kandi ndagusenga? Kubera iki ga Mana maze igihe kirekire ntanga nkorera Imana mugabo nkaduga promotion? Kubera iki ga Mana hari abanyakibi bagubwa neza ariko twebwe tugukorera bikanka tukabura naco gufungura? Kubera iki ga Mana batwirukana mu nzu kandi nkorera wewe? Kubera iki ga Mana aba bana binjiye mu ibarabara kandi wewe nkorera uri Imana y'ukuri? Kubera iki ga Mana? Kubera iki? Ibi bihe birashika mu buzima bw'umuntu, umuntu akava mu kwizigira Imana agatangura kuyikeka no kuyikekeranya. Mana birashoboka ko wanyibagiye canke ntubaho? Kubera iki urugwanko? Kubera iki ibibazo? Umuntu ari muri ivyo bihe aragera igihe akanabaza akanashengeza Imana muri sentare. Hari n'abayituma ko muri sentare ingo tuburane, akagenda gusenga mugabo akayifata mu mashati. Urambwira igituma ibi bintu utavyishura? Imana ni Imana iri hejuru y'ibintu, n'umuremyi w'ijuru, ikora ivyo shasi. Mu gihe ishira hejuru uwo igashira hasi uwo, mbega iyo niyo Mana twizeye? None kubera iki tuyijana muri sentare? Birasabwe yuko Mana ni wabonera itangazo uzokwitaba vyihuta, uko mfise ibibazo vyinshi vyo gushikiriza kandi ndabona kumenga wanyirengagije. Haleluya. Yeremiya yari muri confusion. Mbega Yeremiya yarahamagawe? Mbega Yeremiya agiye mu kuzazanirwa kandi yarahamagawe? Ego. Imana irihoreye arayisutseko, arayibwiye ati wowe Mana no kuburanya. Kubera iki abanyakibi bagubwa neza natwe tugakubitika? Ikibazo hari utaraciyumvira. Mbega muri kino gisomwa twosanga Imana yaracishuye? Oya, ntaco yishuye. Maza kubona ivyo yamubwiye nk'inyishu. Ariko ico nshatse kuvuga ngaha ni ngiki: ndashobora kubaza ibintu vyinshi Imana, ariko icari kinkwiye suko ngerageza kumenya Imana yose. Sinshobora kumenya Imana yose. Uko ninayimenya yose nizo bikibaye Imana. Ninashaka kubwira Imana icitegerezwa gukora, nzoba mbaye Imana hejuru y'Imana. Ivyo navyo ntibibaho. Ariko umutima mwiza, umutima uciye bugufi, umutima urondera Imana, wisubiza mu kibanza wiha ikibanza c'umuremyi, nawe ukaja mu kibanza c'uwaremwe. Wibuka ukacuvuga uti ahubwo Mana ndagushima ko ntari waremwe gusa, nacitse umwana wawe, ntaco nzokuburana.
ibi bishobora kuba biriko biba gutya, mugabo ntibibuza kunyemeza yuko uri Imana yanje. Ndanse ndahakanye l'esprit de confusion, ndahakanye impwemu yo kuntera ukuzazanirwa no gukekeranya Imana. Abenshi iyo bagiye muri iyo mpwemu yo gukekeranya Imana batakaza ikirindiro cabo. Nico caciye gikwirikira ku murongo wa 19. Umviriza ico Imana yabwiye Yeremiya. Yabwiye gute? None rero uku niko hagize. Umve uhoraho uko agize. Ati niwahindukira nzokugarukana. Niwahindukira nzokugarukana. Ubone guhagarara imbere yanje. Ubone guhagarara hahandi nari naraguhamagaye kuba. Kandi niwarobanura ivy'ingirakimazi ukabikura mu vy'imburakimazi. Hari ikibazo ufise ariko niwarobanura ugakuramwo niwarobanura ivy'ingirakimazi ukabikura mu mburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje. Uzosubira kuba nk'akanwa kanje. Abandi baze baguhindukirire ariko wowe ntuzobahindukirire. Haleluya. Umviriza murongo wa 19 utweretse ngo Yeremiya, nguma ndi Imana. Nguma ndi Imana kubera iki? Kuko ni jewe nshiraho ibintu kandi ibyo nshizeho ndazi igituma Imana narabishizeho. Ico niko naguhamagarira Yeremiya. Mu Gifaransa bavuga ngo si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Niwagaruka ukampindukira ukagaruka. Kugaruka, guhindukira ni jambo rivuye muri hasini imwe canke ni rivuga rimwe rivuye mu kwihana. Ni wihana ugahindukira. Yeremiya wagiye kure. Wagiye kure cyane, ariko ni wahindukira ukihana ukagaruka. Ikindi nabonye Yeremiya hari kibazo. Hari ibintu byinshi vy'imburakimazi wavanze n'ivy'ikimazi. Harimwo vangation. Sinzi ico wakoze muri ivyo. Mugabo waravanze ibintu. Bimwe vy'ikimazi wabishize mu vy'imburakimazi, ivy'imburakimazi bishira mu vy'ikimazi, biravangana. Yeremiya uri muri confusion kuko ibintu byaravanganye. Uno munsi ab'Imana yahamagaye bari ahantu bakeneye guhindukira bakava muri vangage. Mubwira mugenzi ati uvuye muri vangage. Bega kirabaho. Tuvuga vangation basi. Iyo ingoma y'isi ivuze ni yuri. Iyo amadiri y'isi aje ni yuri. Iyo bakubwiye ivyaha uvuga uti nzoba ndihana. Vanga, uriko uravanga. Inyuma yo gukora ivyaha uraza mu ishengero ugashima Imana. Hari naho utanga uti Imana yampezagiye. Bivuye hehe? Hindukira. Yeremiya waragiye kure ariko ni wahindukira ukagaruka kuri jewe. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Ni wagaruka nanje nzogusubiza muri poste yawe, mu kibanza cawe. Mwibuke umuhamagaro w'ikibanza ciwe hari hehe? Kibanza ciwe hari hehe? Umuhanuzi wese ngo yahagarara imbere y'Imana. Nico gituma mubwiye ngo nawe nzokugarukana mu kibanza cawe imbere yanje. Nukuvuga ngo warahavuye. Waravye byinshi ugira ibibazo bigutera confusion, utangura no gusengera abantu ngo bapfe. Kubera ubona baguwe neza ariko kandi bari mu vyaha. Si wewe utegeka. Jewe ndi Imana ngwisha imvura ku babi n'abeza. Wewe kora ico naguhamagariye, reka kuva muri poste yawe ngo utangure kwidoga no kwidodomba. Yeremiya yari kure, yari kwaja kure y'Imana. Ariko Yeremiya Imana iramubwira ngo niwagaruka Yeremiya,
nanje nzogusubiza mu kibanza cawe imbere y'Imana. Nagomba ndakubwire, hari ikibanza Imana yaguhamagariye kubamo. Abakijijwe twese duhamagarirwa kuba muri Kristo Yesu. Ico nico kibanza ca mbere kiri mu mugisha hano kwisi. Ikibanza ca mbere kiri mu mugisha muri hano kwisi si ukuba uba hanze, si ibihugu vya Buraya na rutura, si uko ugira ivyo wihaye ivyo wishakiye, si uko ubayeho uko ugomba, ariko ikibanza ca mbere ciza ni muri Kristo Yesu. Garuka muri we, garuka muri we. Ndiko ndavugana n'abantu Imana imaze igihe kirekire ihamagara ibwira ko bakeneye agakiza, bakeneye kukizwa, ariko uno munsi bariko baranigana. Hari imigambi myiza Imana ivuze ku bugingo bwabo, ariko nizoshika udahindukiye ngo wihane, uvangure ivyo wavanze bitagira ikimazi, usubire muri Kristo Yesu. Uno munsi ijwi ry'Imana riraguhamagara, garuka kuri Kristo Yesu. Garuka ku muremyi wawe, ihane umwizere. Niwe yapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyawe. Ariko kandi ko ndabwira umuntu yahamagawe akorera Imana, ariko kubera ibihe ariko aracamwo vyamugoye, yagize ibibazo vyinshi, asubira inyuma. Ndamuhamagara, ntawaguhaye ikonje. Garuka, hindukira, ugaruke, Imana igusubize muri ca kibanza aho wateguriwe umugisha. Haleluya. Hari kibanza Imana ikugombamwo. Birababaje kuba hari kibanza wateguriwe, muko ico kibanza ntukibemwo. Ico kibanza ntukibemwo. Hanyuma ukabona abantu bariko barahagurutswa, bariko barakoreshwa, mugabe ikibanza cawe sico urimo. Garuka. Yeremiya, garuka. Yeremiya, garuka. Reviens. Garuka ku Mana. Garuka mu kibanza cawe. Reka iminsi ntikurenge ngo have ufatirwa ibihano. Navuze ko abasirikare bamaharurira iminsi. Mbega umaze igihe kingana gute uri kuranyinyurana n'Imana ikubwira ati garuka, naguhamagariye iki, nipfuza kuba muri iki, nipfuza ikibanza kukibamwo, kubera ikutinya. Yeremiya, garuka, kubera ko ufise ibibazo byinshi bitagira inyishu, n'ibibazo byose muzobitorera inyishu. Garuka Yeremiya, garuka. Yeremiya, hanumwe yitavye. Garuka, garuka, garuka mu kibanza cawe. Igice ca kabiri cavuze ngo Imana iriko irakosora igarukana Yeremiya. Kubwo kwihebura no kuzazanirwa, Yeremiya yagiye kure. Imana iramugarukanira amubwira ati kosora, garuka. Ariko hari ikindi kibazo Yeremiya ufise. Waravangiwe. Kuramo ivyo naguhaye vyiza aba ari vyo ugumana, ibibi ubite ta. Benshi dushaka gukorera Imana mugabo gwagwanko, yashari, yanzigo, dushaka yuko igumamwo namwe mu Imana ikagira iki ngo akabamwo. Nico gituma amasengesho yacu ariko avuga ngo Mana uri Imana ihorasha, umunsi uri izina azokabona. Ni isengesho riko risunikwa n'umubabaro yuko utigeze uharira. Hari ibintu bitavangwa, hari ibintu bitavangwa. Dukeneye umugisha uva ku Mana, mugabo vyaratunaniye yuko duharira, turekurira abatugiriye nabi, tugirira neza abaduhama. Niko Yesu aduhamagarira gukora. Ndazi ko bigoye, ariko nivyo duhamagarirwa kubamwo, kugira ngo tubone Imana idusubiza muri ya poste yacu. Haleluya. Igice ca nyuma kivuga ngo niwamara kugaruka ngoma ndakubwire imigisha nzoguha. Haleluya. Munshiriremo imaje ya Yeremiya. Munshiriremo imaje ya Yeremiya. Nageje kuyirondera. Naho ishobora kuba atari we, ariko asa gutya. Yeremiya namubonye ari umuntu arushe, kuko amaze imyaka myinshi avuga ivy'Imana, mugabo araba kuri we agasanga nta kirahinduka. Ariko kandi buke buke yagiye arava mu nzira, arayisiga.
Imana imubwira ati garuka. Niwagaruka Yeremiya, umviriza icyo nzokora. Umurongo wa 20 ushaka 21. Ahantu ndahakunda cyane. Kandi muri ubu bwoko nzoguhindura uruzitiro rukomeye rw'imiringa. Niwatandukanya ibibi ukabisubiza ukagaruka ni byiza. Yeremiya, confusion yawe izovaho. Jewe niwagaruka mu kibanza cawe nzoguhindura uruzitiro rukomeye rw'imiringa. Bazokugwanya ariko ntibazokunesha. Bazokugwanya Yeremiya, ariko ni jewe nzoba ndagushigikiye. Kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo ngukize. Nkurokore. Nzokurokora. Ni jewe uhoraho mbivuze. Ngukure mu maboko y'abanyakibi. Bandanya kuri 21. Nzokurokora ngukure mu maboko y'abanyakibi. Kandi nzogucungura ngukure mu maboko y'abantu b'abaterabwoba. Nzokurokora nije nzoguhagararira kuko uzoba uri imbere yanje muri poste naguhamagariye kubamo. Nguyu umugisha n'amasezerano ku bantu bahagarutse mu kibanza Imana ibagombamo. Dufise Imana ku wazazaniwe iramukosora. Imaze kumukosora igice ca nyuma ikimusezeranira ibyizo mukorera. Ndi hano uno munsi ugenda kubwire nti nimba uriho ntiwaje uri gihamana hano ku isi. Hari icatumye Imana ikurema. Wikuremo ya majambo abantu benshi bavuga ngo je naje guherekeza abandi. Ntiwaje guherekeza abandi. Bibiliya itwereka ahubwo ko turi chef d'œuvre, ni kuvuga ngo turi igikorwa ciza Imana yanezerewe gukora. Chef d'œuvre ni kintu ukora ukumva kunezerewe ukacugishira ahantu kugira ngo n'abandi babone ubuhinga bw'ibyo wakoze. Tu es un chef d'œuvre. Uri igikorwa Imana yitondeye irakora. Imana rero nikora idafise umugambi, irafise umugambi. Irafise n'ikibanzi kwifurizamo. Irafise aho yateguriye kuguhera umugisha. Irafise ikibanzi igomba kubamo. Ariko raba ukuzazanirwa nikugushire kure y'Imana. Ahubwo icyo ukwiye gukora garuka kuri yo. Ndagiye gusenga mugabo wiyumvire ni hehe wumva ijwi iri kugarukana ngo hagarara imbere y'Imana. Ni ikihe kibanza ukeneye gusubiramo nimba uri waragitakaje, nimba naho utari bwakira agakiza. Uno munsi ni umunsi mwiza wawe wo kuza kuba muri Kristo Yesu. Inyuma yo kugaruka kuri Kristo hari amasezerano. Imana igusezeraniye iki? Ngaha Bibiliya itubwiye ngo isezerano ryayo ngo rivuga ngo nzoguhindura uruzitiro rukomeye rw'imiringa. Mu yandi majambo, nzoguhindura ikintu kidasubira kubomogwa ukundi. Nzokwiyubakira jewe nyene, ndakubake mu miringa. Nzoguhindura, abazokugwanya ariko ntibazokunesha kuko nzobamagararanye nawe. Nzokurokora ngukure mu maboko y'abanyakibi. Ewe Yeremiya, kandi uko niko vyaheze. Yeremiya yaratabawe, ihanga ryose baragica, ariko wewe aratabagwa. Kubera iki? Kuko Imana yari yaramusezeraniye ngo niyagaruka agasubira mu kibanza ciwe yuko Imana izomuzigama. Bazomugwanya ariko batazomunesha. Nzokurokora ngukure mu maboko y'abanyakibi. Nzogucungura ngukure mu maboko y'abantu bagatera bwoba. Bama dufata umwanya mwiza duce bugufi dusenge Imana. Wumve ijwi rya mpwemu w'Imana mu mutima wawe. Ewe Yeremiya, kubera iki widoga kenshi? Kubera iki wiganyira? W'ivyawe Imana ntibizi, w'ivyawe Imana yavyirengagije.
birashoboka ko umaze igihe kirekire ubwira Imana yuko wazazaniwe utazi neza iyo biva niyo bija, ariko sinipfuza ko wova mu kibanza cawe ngo utakaze umuhamagaro Imana yaguhamagariye kubamo. Yeremiya, garuka mu kibanza ciza. Mpwemu w'Imana ariko avugana nawe iki? Urihe? Uhagaze he? Ni hehe wumva Imana ikubwira ati hindukira? Hari ibintu byavanzwe mu buzima bwawe, kumbure uravanga iby'Imana ukavanga kandi no mwiheburo w'iby'isi. Uravanga amajambo yo guhezagira Imana ariko kandi ukavanga n'amajambo y'umuvumo. Ufise amajambo y'ibitera soni ariko kandi Imana yari yaguhamagariye kuba akanwa kayo. Akanwa kawe karanduye. Mwibuke Yesaya ati ye Mana ndagowe kuko akanwa kanje karanduye. Hindukira. 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 Yeremiya, waratoranijwe ariko hindukira. Ro, garuka. Garuka ku Mana. Umva icyo Imana ikugarukanamo. Umva mpwemu w'Imana avugana n'umutima wawe. Nawe ugira icyo uyibwiye uno munsi. Ni Imana y'amasezerano kubumvira bakagaruka mu kibanza cayo. Ntibaronka ibihano ahubwo baronka umugisha. Binjira mu masezerano. Haleluya. Binjira mu masezerano. Umwiheburo n'ibyaha no kuja kure bw'ivyo tubona n'ivyo ducamo bidukura mu kibanza ciza cacu c'umugisha. Ariko ubwira Imana uti Imana ndaje kuri wewe. Ndazi ko umugambi ufise ko ari umugambi mwiza cane kugira ngo utange ivyizigiro by'iherezo ryanje. Ariko ndagarutse. Raya bosaya. Ndagarutse kuri wewe Mana. Urashobora kuba umaze igihe wumva ubutumwa bwiza, wumva n'ijwi rikubwira ngo uyu ni umunsi wawe, ejo ntahuzi. Uyu ni umunsi wawe ukwakira igikorwa nakoze ku musaraba. Uzonyizera ryari ngo utangurane nanje uri muri presence yanje. Naguhamagariye kuba mu nyonga zanje muri wewe, muri Kristo Yesu. Imana yaguhamagariye kuba muri Kristo Yesu, ariko uno munsi uri mu isi, uri mu byaha biriko birakwica, biriko biragusambura, byaguhejeje ibyizigiro nta bihari. By'ukuri nta bihari, nta byizigiro bihari en dehors, hanze ya Yesu. Ijwi rirakubwira ngo garuka, ikibanza cawe ni muri Kristo Yesu. Ikibanza cawe ni muri Kristo Yesu. Nimba utaraha ubugingo bwawe Kristo Yesu, nashaka gusaba ngo wumvire ijwi ry'umutima rikubwira ngo uno munsi no wawe. Uri hano ushaka kuba umwana w'Imana, ugatangurana na Kristo, ukaja mu kibanza Imana yakugombeye ari kuba muri Yesu. Ibyaha byawe bigaharigwa kuko yabibambiye ku musaraba. Nashaka gusaba ngo uduze urutoki aho wicaye. Ndashaka gufasha gusenga. Ushaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, uduze urutoki aho wicaye. Reka kuraba mugenzi wawe, ibi ni ibyawe, si iby'uwundi, ni wewe ubwawe ku giti cyawe. Uduze urutoki. Haleluya. Re, haleluya. Nguhaye uno munsi hari abariko barinjira mu ijuru, ni nk'uko bariko barapfa binjira mu muriro. Nico gituma uri umuhigwe we wahisemo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Hari uyundi yoduze urutoki.
Haleluya. Hari uyundi. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Hari uyundi. Umva ijwi ry'umutima rikubwira, mpwemu y'Imana akubwira ati uyu ni umunsi wawe. Imana igukeneye mu kibanza yaguteguriye ni muri Kristo Yesu. Ndabasabe badugije intoke muhaguruke aho muri. Haleluya. Dufashanye gusenga. Imana ibahe umugisha. Muhaguruka aho muri. Haleluya. Mukomere amashyi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndabasabe baze hano imbere. Wakomera amashyi cyane n'abandi bari mu kibanza bumvise ijwi ry'Imana akeneye kuza guha ubugingo bwiwe Kristo. Karibu. Ntusubire inyuma uko waje. Maramaza Satani, uhimbaza ijuru. Haleluya. Karibu. Ijuru irakwiteze. Ikibanza cyawe ni muri Kristo. Garuka ku Mana. Garuka ku Muremyi wawe. Garuka ku Mwami wawe. Garuka ku wagupfiriye. Garuka ku gukunda. Garuka. Ntugire isoni ingo. Tsinda isoni. Yesu ntiyagize isoni kumanikwa ku musaraba. Ari gusa. Yamanitswe ari gusa kubera ibyaha byawe nanje. Ingo. Turagomba gusenga. Ariko ingo maramaze Satani, uhimbaze Yesu. Kuko icyo nicyo kibanza Imana yaguteguriye. Haleluya. Imana ibaha umugisha cyane. Muhisemwo ingabire ata muntu n'umwe ashobora kubaka. Muhisemwo ubugingo. Muhebye urupfu. Kuko urupfu rugendera mu muntu ataramenya Yesu. Ariko iyo amaze guha ubugingo bwiwe Yesu, muri we hagendera mu buzima. Sawe pastor abafashe. Bagerane. Kubasigaye mu kibanza, birashoboka ko Imana yabaganirije nka Yeremiya yuko hari kibanza mwatakaje. Mpwemu y'Imana arazi neza ivyo yakubwiye. Nawe urabizi. Urazi neza aho ufise ibibazo 1000 bitagira inyishu. Urazi ngene kumbura uri kuravuga ngo Imana yaragutaye, yaraguhevye. Ariko ntujana Imana muri sentare. Reka duce bugufi ku giti cawe ubwira Imana uti Imana ndagarutse. Ndashaka kuvangura nkuremo ivy'imbura kimazi, sigarane ivy'ikimazi. Ndashaka kuba mu kibanza ngombamo. Ndashaka gusubira muri presence yawe kuko ari cyo kibanza wahamagayemo Mana. Ndashaka guhagararana nawe. Ivy'amasezerano mfitiye ndavyizera, ariko mfasha kugaruka mu kibanza canje. Birashoboka ko wari ku gikorwa c'Imana ariko umaze igihe kirekire waragihevye. Ni iki cyatumye ugiheba? Urakizi igituma. Birashoboka yuko wahawe ubuhanuzi bukomeye n'Imana ikuganiriza mu nzira zitandukanye no mu nzozi ku muhamagaro uri ku buzima bwawe, kandi umuhamagaro ukomeye ari ukaba uri kuva muri poste yawe nka Yeremiya. Kubera kwihebura, garuka mu Mana. Subira uyibwire ko yizeye kandi uyizigiye. Munyemereye duhaguruke dusenga Imana. Sabe Pastor Anaclet ashike hano adusengere twega bagaruka mu kibanza Imana tugomba. Turashaka kuvyaguruka. Iki ni gihe mpwema bari hafi y'umutima w'umuntu waganire nawo, kandi witegure kwirekura, witegure gicu bw'Imana kivibwina bw'umutima wawe.
bimwe bishobora gukorwa mu kwihana, ibindi bishobora gukorwa gusubira gutunganya ibintu mu buzima bwacu. Harajya gusanga kumbure match iragutwaye Kristo Yesu umutima. Harajya gusanga abagenzi baba baragutwaye uburyohe bwa Kristo Yesu. Mwumvise intaha iwataha abaryamye agasaro kazibajyana. Ibyo mwishenge birahari. Niki kiyo kirakunyoha umutima? Niki kiyo wagiye urumva gihe yari karigisha? Niki mwemu yaguma atumbereza ko ugiserura imbere y'Imana? Urashaka kuvuga duza ibiganza byawe, duza ibiganza byawe mu gishingo cyo kwerekana ngo ndazi ko Kristo avyagiye ku ntebe y'imbabazi. Duza ibiganza byawe nk'umugabo, duza ibiganza byawe nk'umukenyezi, duza ibiganza byawe nk'umusore cyangwa inkumi. Icyo kintu cyose ubona cyitambika hagati yawe na Yesu kirakeneye gusenyerwa biciye mu kwihana mu izina rya Yesu. Tangura gusenga, tangura gusenga, tangura gusenga. Rekura icyo wumva mu mutima, amajambo y'ikirundi ushoboye, ururimi rwose wumva ukoresha urukoresha, ariko uganire na Yesu. Ndagomba gusubira mu ibanga ry'ubugabo, ndagomba gusubira mu ibanga ry'ubugore, ndagomba gusubira mu ibanga ry'umwana w'Imana, ndagomba gusubira mu ibanga ry'umuntu akijijwe afite mwemu yera mutima. Utangure gututurira, utangure kwigizayo ibyo kwigizayo, utangure gusenyura ibyo gusenyura, utangure kurekura icyaha cyose wakikubuza kubona Imana, utangure kwirukana ibyo kwirukana, utangure gututura ubuzima bwawe. Ukeneye gukikuzwa n'abamarayika b'Imana, ukeneye gukikuzwa n'abamarayika b'Imana kubera mu kibanza cyawe. Mana, turaguhaye icyubahiro, niwe databuja, niwe Mana. Ntidukeneye kuzazanirwa n'isi, ntidukeneye kubona ingene abandi bamerewe neza, dukeneye kubona ubwiza bwawe ku buzima bwacu, dukeneye kubona bwa bugome bwawe utagira ikosa ku buzima bwacu, dukeneye kubona icyo turi aricyo kiduhagije muri wewe, dukeneye kubona mwa mugambi wa ku buzima bwacu uri kurashitswa. Turanse gusamazwa n'isi, turanse gusamazwa n'inkino, turanse gusamazwa n'ibyumviro bipfuye, turanse gusamazwa n'abagenzi babi, turanse gusamazwa n'icaha. Turondera mu nyonga hawe, turondera wewe, turondera kuganira nawe, turondera kugenda mu kugororoka. Bananye usenyura, senyura ibintu byose ubona biguhagazemo, senyura, senyura, senyura. Kankamira abadayimoni, kankamira ibihe bibi, kankamira ibijimviro bipfuye, kankamira ibikonona umutima, kankamira amashavu, kankamira inzigo, kankamira amacakubiri, kankamira umubabaro mu izina rya Yesu. Irukana ikintu cyose kuza kubona Yesu, irukana ikintu cyose kuza Yesu, irukana, irukana. Sura wibuka amasezerano yawe, sura wibuka ikijejwe umuryango, sura wibuka icyo Imana yaguhaye mu ishengero, sura wibuka icyo uri mu kazi, sura wibuka ingene Imana ikwita, sura wibuke, sura wibuke. Tangura kwiyatura ko bizima, iyature ko iby'Imana yakugize, iyature ko iby'Imana yakugize, iyature ko icuri uti ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'umuco. Sindi wo kwivanga mu byiyumviro bipfuye, mu majambo apfuye, sindi wo kwivanga mu nyambaro, sindi wo kwivanga mu byo kunywa, sindi wo kwivanga mu kintu icyo ari cyo cyose. Ngendera muri mpemu yera, ndi umwana w'umuco. Ndaguhaye icyo cyose Bwana, ndakwetse umuntu wese ariko aratakamba akeneye gukira nawe mu izina rya Yesu. Ndakwetse umuntu wese adugije ibiganza ariko arasaba ubufasha bwa mpemu yera. Uyu mwanya nyene, uyu mwanya nyene umugendere, uyu mwanya nyene umwirure, uyu mwanya nyene umushoze Mwana. Guhagarara mu kibanza ciwe Mwana. Harabatuye bizima ibitari byo, baheba bizima, batura ibipfuye, babitume no kuzazanirwa, babitume no kwitegereza uko isi imeze, basanga bakengereye icyo we uri, bakengera amasezerano, bakengera ubugome bwawe. Mu izina rya Yesu turasabye imbabazi kuri bo, turasabye imbabazi kuri bo mu izina rya Yesu gito. Mana, tugomba gusubira kuraba iyo twavuye, tugomba kubona iyo tugiye, tugomba kubona mu ijuru, tugomba kubona Mwami. Haleluya, i Yerusalemu ho mu ijuru. Ndaguhaye icyo cyose Mwana, ndaguhaye icyo cyose Mwana. Hari abatanguye kwipfuza iby'isi,
hari abifuza iby'abapagani, ihane. Abiseye bipfuje amakonkomburi, Imana irabahana, irabarakira. Hari abatanguye kwifuza iby'abapagani, hari abakunda inzira z'abapagani. Mu izina rya Yesu ihane, tangura guhatira amajambo y'imbabazi ku buzima bwawe. Mana turaguhaye icyo cyose Mana. Turi hano mu isi kuko wemeye ko tuhaba. Turi hano mu isi kuko tuhafise mission. Iyo mission turi ingenzi Mwami hano. Turi ingenzi, tubise iyo zigiye. Turagiye mu ijuru, turagiye mu ijuru mu kibanza duteguriye Mwami. Ntitugomba gushima iby'isi, ntitugomba gushima iby'isi, turagomba gushima icyuri, turagomba gushima icyo utekanije, turagomba gushima uko ukora, turagomba gushima uko utwara ibintu, turagomba gushima umurindi ubikorera ko Mwami Imana. Abacitse intege, abacitse intege, abacitse intege, turi icyo wasengeye. Uti Imana uri umwizigirwa, uti narasenze ariko sindabona, uti narasenze ariko warumvise, uti ariko narasenze ariko nzobona, ndazi mu gihe gikwiye nzobona. Simbanza kugoka mu kurindira, mbandira mu mwizigirwa mu kurindira. Mu izina rya Yesu Kristo ndi umwana w'umuco, nzobona ibyasezeranywe kandi nzobishikako. Ndi umwana yaguhaye icyubahiro mu kurindira. Tangura kwatura bizima, tangura kwatura bizima. Abasavye ubuzi, abasavye uruvyaro, abasavye amaviza, mu izina rya Yesu Kristo. Abasavye abafiyanse, tangura kwatura bizima. Ntukeneye kugoka, ukeneye kurindira utekanye. Ntukeneye kugoka, ukeneye kurindira utekanye. Watura bizima mu izina rya Yesu. Uri Imana yishura amara yo mu ijuru. Sezera ubwoko bwawe Mwami mu izina rya Yesu. Hezagira ubwoko bwawe, hezagira ubwoko bwawe, urindire bwihanganye mu izina rya Yesu Kristo. Tanga kwihana kuba ariko barasubira inyuma, tanga kwicuza kuba ariko barasubira inyuma, ariko ube kwatura bizima, ube kukurindira Mwami. Turaguhaye icyo cyose Mwami. Abibagiye icyo bajeje mu bagenzi babo, abibagiye icyo bari mu rungano rwabo, abibagiye icyo ko bari umuco mu isi, bibagiye ko bari umuco mu miryango, bibagiye ko bari umuco mu kazi, bitwara nk'uko abandi bagenda, bavuga uko abandi bagenda, bambara uko abandi bagenda. Mwami duharire, duharire, ariko uduhagurutse, turama kwatsa umuco mu izina rya Yesu. Turamagendera nk'umunyu mu isi mu izina rya Yesu. Turaguhaye icyo cyose Mwami. Ndagomba isengero tujyane muri ino sengesho. Mwami Imana tuguhaye icyubahiro kuko uri umwizigirwa ku ishengero ryawe. Turakwereka ibyo ducamo byose, turakwimitse muri byo. Ntitugomba kuzazanirwa n'umubabaro n'uko isi dusamahaza. Turemeye ubugombe bwawe ku buzima bwacu. Turakiriye umugisha waduteguriye mu butandukane bwacu. Turemeye kutihenda, kudukunda, kudahunyiza, kumwe wese uduse ko amasezerano mu izina rya Yesu. Dushoboze umwe wese kugendera mu byo watugeze. Dushoboze kugendera mu kwizera gushingiye ku ijambo ryawe. Turanse gusamara, dusamaje n'abagenzi bacu mu izina rya Yesu. Turakubashe kuko uri Data wo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ikosa ry'Abisirayeli kwari kuraba iyo bavuye, kwari kurondera amakonkomburi iyo bahora bari muri Egiputa. Imana yamibarakiye ko batigeze babona imbere. Tubona imbere aho Imana itwizigiza. Haleluya. Turi ihanga ryatoranijwe. Haleluya. Twakoranje kuba abantu bagaragaza ishimwe ngaha muri ino si. Imana ihabwe icyubahiro. Ntidusamare, tugume mu byo Imana yatugeze. Abagabo b'abagabo, abagore b'abagore, abakizwa b'abakizwa, abanyamuco tugendere mu muco mu izina rya Yesu.